Niburi abantu bagera ku majana 773 baramaze kwicwa mu muji munini cyane w'ubuseruko bwa Leta Iharanira Demokarasi ya Kongo, Goma, n'imicungararo yawo mu ndwi imwe gusa. Ingabo z'ikiroberi zishigikiwe n'u Rwanda M23 cyafashe uyu muji mu gutera imbere gukomeye cyane kw'intambara imaze hafi imyaka 10 muri aka karere. Umuvugizi wa Leta ya Kongo, Bwana Patrick Muyaya, mu kiganiro n'abamenyeshamakuru mu mugwa mukuru Kinshasa, yavuze ko ivyo biharuro kari vy'agategekanye kubera ko izi nyeshamba zasabye bene gihugu ukubura amabarabara ya Goma. Ati nta nkeka hariho ibinogo bahambyemo abantu benshi, mass graves, kandi n'abanyarwanda barakwakwanije ukura yababo. Rero ibi biharuro bishobora kuba birutibi. M23 ni umutwe ukomeye cyane mu mitwe hafi ijana yitwaje ibigwanisho iharanira kugenzura aka gace gakungahaye cyane ku mabuye y'agaciro yo muri Kongo y'ubuseruko. Aka gace gafise ibigega by'ubutare bishakishwa cyane n'isi mu buhinga bwa kijambere. Abahinga b'umuryango w'ibihugu byunze ubumwe ONU bavuga ko M23 ireruwe n'ingabo zirenga 4,000 z'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Ugutera imbere kw'iki kiroberi mu tundi turere twaradindijwe cyane n'igisirikare ca Kongo FARDC cagiye cigarurira uduce tumwe na tumwe bari barafashe. Gusa rero cagiye gucika intege kimaze gutakaza ingabo amajana n'abacancuro b'abanyaburayi bishikanye gukwika kiroberi Goma imaze kugwa. Hagati yaho abanyagoma amajana batanguye gusubira mu ngo zabo kuva kuri wa gatandatu heze, kuva izi nyeshamba zisezeranye kugarura za service za ngombwa nk'amazi n'umuyaga nkuba. Barahanaguye za quartier zari zuzuye ibisigarira by'ibisasu n'iminuko y'amaraso. Umukuru w'umuryango w'ibihugu byunze ubumwe mu kubungabunga amahoro, Bwana Jean-Pierre Lacroix, kuri uyu wa gatanu heze yavuze ko M23 n'ingabo z'u Rwanda bari ku birometero hafi 60 mu bumanuko bw'umugwa mukuru w'intara ya Kivu y'ubumanuko, Bukavu. Bwana Lacroix yongeye koko biboneka ko bano baroberi bisa nuko bari ko bagenda byihuta cyane. Gufata ikindi kibuga c'indege ku birometero bike cyane uvuye i Goma byo bari yindi ntambwe ihambaye by'ukuri. Umukuru w'ikigo cyo gutabara imbabare Mercy Corps Aid Group ku rwego rw'igihugu, Umudame Rose Chwenko, yavuze ko ugufata Goma byatumye ibikorwa byo gutabara imbabare bihagarara, bica n'umurongo w'ubuzima w'ingenzi bwo gutanga imfashanyo no kwita ku mbabare muri Kongo yose y'ubuseruko. Yongeye koko ugutera imbere kwizi ntambara Bukavu bizotuma noneho ibintu bisongera isibe, bitume inzira karengane zitagira umubare zibura gitabara. Mwijambo umukuru wa politike w'izi nyeshamba M23 Bwana Corneille Nangaa yavugiye i Goma yigina insinzi, yarahiye ko bazoruhuka ruko bafashe umugwa mukuru wa Leta Iharanira Demokarasi ya Kongo, Kinshasa. Anashimangira kandi ko umuji wa Goma uri mu minwe yabo. Ese bazohagera koko? Ariko koko Bukavu izofatwa mu masaha 28 nkuko Goma yafashwe? Ese ingabo z'amakungu zifasha Kongo zitegekanye iki? Bandanye ukurikire The Megamind mu gihe tubihanze amaso. Kora subscribe aho hasi ntuzuracikwa. Jewe ndi Seti kuri The Megamind. Ciao.